nyereka inzira yukuri, nyereka inzira yukuri. Nyereka inzira yukuri. Ca cumi numunani. Babuloni yakabiri igice ca kabiri. Babuloni yakabiri igice ca kabiri. Dusenge. Uhoraho umwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bwakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami turagushimye cyane ukuntu twitwararika buri minsi yose. Mwami turakwinginze ngo uze utuyobore mwa kino cigwa cacu cuno munsi, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwa kino cigwa cacu cuno munsi tugiye kurabira hamwe ivy'igishushanyo Nebukadinezari yahagaritse mu kiyaya c'Idura, tubigereranye n'abari mu nzira y'ukuri uno munsi. Daniyeli igice ca gatatu amaze kubona wewe ubwami bwiwe bugereranya n'umutwe gusa, umwami Nebukadinezari yiyumviye yuko ubwami bwiwe butovaho, kubera yuko yari yifuza yuko abagahambaye kandi ubwami bwiwe bukazokwamaho. Yahisemo gushiraho ikindi gishushanyo. Narababwiye yuko ivy'igishushanyo yarose ziriya ndoto, icigwa kirahari ngaha nyene guca kiraba. Wandike Daniyeli igice ca kabiri, kuba kukurondera canke umanuke hano kuri page dakeye ntabi ibiganiro bihari. Ico cigwa kirahari kivuga ivy'igishushanyo Nebukadinezari yarose muri Daniyeli igice ca kabiri. Maze umwami amaze gusobanukirwa ibyo yarose mu gice ca kabiri ca Daniyeli, uno mwami ntabwo yagarukije ngaho gusa. Intambara yiwe yo kurondera kwishira hejuru yarakomeje, maze imaze gukomeza aca afata ingingo yo gushiraho igishushanyo mu kiyaya c'Idura gikozwe mw'inzahabu gusa, maze ategeka yuko abantu bose babayeho ku isi bagomba kugisenga. Maze vyaciye bigenda gute? Ico gishushanyo c'inzahabu cagereranya igishushanyo c'inzahabu Nebukadinezari yahagaritse. Haba Nebukadinezari, haba ibyo yavuga byose vyerekeza ku mategeko n'inyigisho zivuguruza inyigisho z'Imana nzima ziboneka mwa kino gihe c'iherezo. Ikiyaya c'Idura ni urubuga intambara ihambaye iriko iraberamwo. Ahantu hariko haravugwa ni hariya ku buzi, ni hariya wirirwa, ni ku mashuri, hariya hose hari ibigeragezo uronkeramwo inyigisho z'ikinyoma, inyigisho zivuguruza ivy'Imana yavuze. Hahandi twirirwa turonkera ibigeragezo turiko turagwana intambara ihambaye yo kupambana n'icitwa icaha. Shadraka, Meshake na Abednego ni abizera b'ukuri uno munsi bahagaze mu nzira y'ukuri kandi bizeye Yesu Kristo badakekeranya, mbere naho hoza urupfu. Itegeko itanure bigereranya ibigeragezo n'ibihano vyiteguwe kuri uwo wese yemeye gukurikira Yesu mu nzira y'ukuri. Itegeko ryari kubafata bakabata mw'itanure ry'umuriro. Koko bari bahawe itegeko ribabwira ko bakwiye gufukamira ico gishushanyo. Ubu noneho rizoba itegeko ryo kuruhuka kw'isabato y'ikinyoma. Yesu
yaravuze hariya muri Matayo igice ca 24 ku murongo w'icenda ngo niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Bino Yesu yari yarabivuze haraciye igihe kirekire. Bino nivyo bigomba kuba ku bwoko bwera buri mu nzira y'ukuri. Nta mahoro tugomba kurunkira hano kw'ino si. Yesu yavuze ngo isi niyabamva, muze muzirikane neza yuko yatanguye kwanka Yesu nyene. Nk'uko Nebukadinezari yihakanye, nk'uko Nebukadinezari yihanye igihe yari amaze gutahura, niko na benshi bo muri Babuloni yo mu gihe c'iherezo bazohindukirira ukuri kw'isabato y'ukuri. Bazokumva ijwi rya Kristo ribahamagara hariya mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 18 ku murongo wa 4, rivuga ngo bantu banje nimuviwe mwoye kwifatanya n'ivyago vyiwe. Abenshi bazokumva rino jwi bihane, bavavane n'inyigisho zizimiza zihamagarira abantu kuvavana n'Imana yavuze. Inyigisho zizimiza zikura abantu mu kumvira Imana ngo bagende kumvira abantu. Abenshi bariko barafata ingingo yo kubiheba, abenshi bariko barakurikirana bino byigisho bagafata ingingo yo kuvavana n'inzira zibatandukanya n'Imana, zibatandukanya n'urukundo rwa Kristo. None weho bite nge twiga ivyerekeye Babuloni ya kabiri ku bari mu nzira y'ukuri, nawe ukaba ushaka kuza mu nzira y'ukuri, fata ingingo yo gutandukana n'amategeko y'abantu. Fata ingingo yo gutandukana n'ivyashizweho n'abantu. Ndavuga dimanche, gusenga biranda, amazina y'amarogotano hamwe n'ibindi. Ariko weho ufata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo biciye uno munsi, biciye mu kumwizera, ube mu gutigira ico abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafise n'ibishingira Yesu ntahe. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 14 ku murongo wa 12. Mugenzi, ndaguhamagara no munsi gufata ingingo bicitwe no munsi. Ejo ntahawe, ejo naha abandi, ivyejo bibara bejo. Fata ingingo mugenzi bicitwe no munsi. Ntanje nk'umusavyi w'Uhoraho ndagusengera ngo kwizera kwawe ntiguhere, kandi niwamara gukomera uze ukomeze bagenzi bawe.